Mabibi na mabwana tusuye kubaha ikaze ni karibu kuri Nuja Entertainment. Mbaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza abakunzi ba Nuja Entertainment, akunzi b'ibiganiro vy'umuziki n'abanyamuziki bicano kuri Nuja Entertainment. Kandi turashoboye ubushoboye niyo mpamvu tuzana abashoboye kugira ngo vyigishe n'abadashoboye kugira ngo baze bashobore. Yes, nuko nitwa Jamura Freedom Voice of the Money, Mike Mbata Peacekeeper, Motivation the Champion hatoje Animal Odeze. Nije tuko turabana muri kino kiganiro turashoboye, kiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki. Ariko kandi no munsi ndakuzaniye inkuru idasanzwe iri kivugisha abantu benshi. Ni inkuru anezana neza, ni indirimbo igiye guhuriramwo witwa Kivumbi King ndetse na Kiriku Akiri. Hari benshi bariko bavuga amajambo agiye atandukanye, ariko kandi je ngira ndaguhidonido uko bimeze, igituma n'impamvu ino ndirimbo ya kabiri ikozwe. Ino ndirimbo igira kabiri bakorana na Kivumbi kozwe, impamvu hari iboneka canke se n'impamvu mwe mutamenya, ariko jewe nzi ngira ndababwiye. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. So nkuko nameje kubivuga, nuwitwa Kivumbi King, umwe mu baririmbyi ba rapper baduze mu izina ry'aba rapper mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi numwe na Kiriku yaduze mu izina ry'aba rapper mu gihugu cy'u Burundi. Muravyibuka igihe ba challengingana na ba Fab Love na ba Bifeson Love Flow, benshi ba Native ndetse n'abandi benshi mwagena mubibona. Uwitwa ba Kivumbi King baraja mu matrapisha agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, baraje bakora byinshi bigiye bitandukanye, bubaka career yabo biciye muri rap, ariko kandi career solo iza kuba izina rikomeye bitandukanye no muri mu gihe bariko barakora music rap. Career solo iza kubaha izina rikomeye cyane gushika nino munsi tuko turabona Kivumbi King, tuko turabona ba Kiriku, ni kubera career solo. Ba Kivumbi King baraduga indirimbo zawe, ariko kandi abakiriku akiri baraduge ku ndirimbo nka Washa, ayo yatumye abantu benshi bamenya ati Kiriku n'ubu canke se ari mwiki ashigikiwe vyogenda gute. Ino ndirimbo sose no ya kabiri kivugisha abantu benshi, inyuma yuko Kiriku akiri avuze ati ufise indirimbo nyinshi zitegerezwa gusohoka, ariko kandi donc zaba Mario n'izina ma collaboration afise ategerezwa gusohoka, ariko kandi tuza kubona iyi ya Kivumbi King ariyo ije ubwa mbere neza. Ariko ivyo bintu ntibabihurije ko n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ugerageje kuraba ubugiye ya mbere ya fitinze bakoranye indirimbo neza cisha make nanje yarampa siyo urumva baza gukora niyo ndirimbo irafitinga kabisa, kuko urana ko niyo kiri kuyihenza akaja mu gihugu cy'u Rwanda akayiperforming uza gusanga ari ibintu vyiza kabisa, uza gusanga kabisa abantu bayikunda gushika nino munsi bakaba bayikunda. Ino munsi bakabagira kora indirimbo igira kabiri si bibi kumura, donc ndabashira mu detail nk'abantu bazi music, nk'abantu bazi neza ibintu vya music, ndabashira en detail. Hari benshi bagi bamujudging bavuga ati ino ndirimbo ntiyari ikenewe, ahubwo hari hakenewe igikorwa ca Mario nkuko akunda kubivuga, cyane n'ibindi bikorwa vyiwe bwite ku ruhande kirikwa kiriyo bisohora akamanza gapoa iyo Kivumbi. Ariko kandi ino munsi ngira ngaruke ku kintu cyo kuri langue yacu. Urane Kirundi mu gihugu cy'u Rwanda kiradandaza, ikinyarwanda kiradandaza mu Kirundi mu Barundi siko. Rero ino munsi witwa Kiriku afashe gahunda yo kuvuga ati ngira manze sohore neza ino ndirimbo na Kivumbi, amanza asubira afate mu Rwanda. Rugerageje kuraba witwa Kiriku Akiri mungo ntiyara yaheruka kuri wa muvuduko ahani na ekiteri isubira hasi. Rero mu gihe uri kuraririmba ikirundi urashaka kudandaza mu Rwanda, urashaka kudandaza neza udandaza ngaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda, ushaka kuja kudandaza muri Tanzania bro, ushaka kudandaza muri Congo cyangwa muri Kenya. Rero mu gihe ari karabigira gusohora igikorwa bari kumwe na Mario, ni igikorwa donc Mario yategetswe kuririmba mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili. Ivyo rero ni ibintu bidandaza muri East Africa. Rero kugira manze gusohora iyo bisaba kamanza gusohora iyo y'ikirundi n'ikinyarwanda ni iki, kugira amanza adandaze mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda, understand, kugira ngo bize vyorohe niyidandazwa muri East Africa kugira izogenda. Sinzi ko muri kumva ico kintu sinzi ko muri kumva ico kintu, sinzi ko turi kumwe no kuba kumwe, sinzi ko turi kumwe urumva. Rero iki kintu bitahura bake iyo tuko turavuga ati kwiga kudandaza brand, branding, understand, bishobora bake. Nico gituma kenshi usanga gusanga abaririmbyi bagiye batandukanye batariko baramenya part barimo.
uza kubona nkuruma ngo ngira ibi oya ahubwo raba mbega ni igiki nokora. Big shout kuri management y'uwitwa Kirikwakiri kubera ko umuririmbyi iyo umaze kumenya icuri bantu b'Imana, iyo umaze canke management yawe itahura bien icuri canke n'ici gushaka ko ndetse na project bapanze mu mwaka uko bategezwa kugena buke buke en detail, nico kintu niyo ubundi niyo horeya ya management. Twarabonye abaririmbyi benshi kubera batamenye uburyo bitwara nka bateoshipa baravuyemo siko. Rero abo bantu vuba turabazana munababone siko. Rero iki kintu no musore yagize si kintu kibi, ariko kandi benshi bagiye bamujajinga uburyo ari kagenda akora bon style abasari kagenda akoramo. Twarabonye izitwa hani style yakozemwo niyigiye gusohora niyigira ibandanye bagira basohe na Kivumbi style bagiye gukoramwo ni ibintu biteko baremezeranya ko n'abantu benshi, ariko kandi nivyo bidandaza. Erega je ndiko mpagara ku kintu cyo kuda nivyo bidandaza, nivyo abantu bakunda, nivyo abantu babona menga birarenze. Ivyo rero nivyo tegerezwa gutanga umuririmbyi namba muzi umuririmbyi w'umukreative man yumvira sana n'umujama Kirikwakiri arimvira cyane. Rero ni ikintu ciza gukunana n'uwitwa Kivumbi King ugeregeje kuraba ari kuri step imwe mu bihugu mu Burundi Kiriku mu Rwanda Kivumbi bari kuri step imwe barakora kandi bimeze fresh, ariko kandi ni ikintu twovuga ati reka turebe uko kizoba kimeze, ariko tugeregeje kuraba ama challenge yagiye yatangura gusohora yatangura gukorana n'abana Zimoris Kid n'abandi benshi bagiye batandukanye aho ubona ko kibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turorero uburyo feedback izoza ku ndirimbo, ariko kandi twizera neza ko tutagiye kubona isubira hasi ahubwo tugiye kubona abandanya ashining inyuma hani tutagiye tubona indirimbo ziba flop no. Ariko kandi ikintu cyo kudandaza nico abantu benshi batazi, nico gituma bakunda kuba bari mu yabira bagakora ibintu kubera batazi kudandaza batazi kudandaza, ariko kandi bariko baramujajinga mwumve kare uko bimeze, ariko mufise ko namwe mubibona. Reka rero duce duhurira muri commentaire, reka ndabasezere tuze dusubire mu biganiro bigiye bitandukanye. Hasta la vista.